Twongeye kubaha ikaze mwebwe mwese musanzwe mukunda ibiganiro by'abagorozi bakora igikorwa c'ikanguro n'ubugorozi. Uno munsi tukaba dufise umutumire muri studio zacu musanzwe mumenyereye cane cane akunda kubaha ivyigisho bijanye n'indero canke uburezi. Uyoboye kino kiganiro canke urongoye kino kiganiro ni Kaze Quentin Godson. Reka twakire umutumire wacu, turabaha ikaze. Murakoze cane. Mwabwira bariko baradukurikirana mukabidondora kugira ngo kumbure bashasha batabamenyereye bashobore kubamenya. Murakoze, nitwa Nijimbere Odette, nkaba ndi umuvyeyi ufise abana bane. Murakoze cane, tukaba tunejejwe cane kubona yongeye kandi kuboneka muri studio zacu. None mwaduteguriye icigisho cayo kuri uno munsi, abakunzi bacu mwabateguriye ibiki? Ico twateguye kuganira kuno munsi ni ikintu kivuga ngo ni ikihe kintu c'agaciro wosenga usabira umwana wawe. Murakoze cane, nabo muravyumva ko ari ibintu vyiza cane. Gusengera abana ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu mwifuje kutubwira bino bintu vyo gusengera abana? Kumenga ntibimenyerewe muri sosiyete yacu. Ego abantu barasenga, umenga gusenga vyaramenyerewe. Niyo mpamvu, ariko ubu iyo basenga baza bibuka abana. Niyo mpamvu mwifuje kutuganiriza kuri iyo ngingo? Impamvu nifuje ko tuyiganirako nk'uko bivuze, ahenshi vyarazimanganye. Ikindi naco, hari n'igihe n'ababasengera batamenya ngo ni icahe kintu c'agaciro bosenga umusabira. Hariho mu kubasabira muri rusange, ariko hari ico twifuza ko abantu bamenya. Ugisengeye, ugisabiye, wowe usavye vyose ku mwana wawe. Kumbe urumva ko mu gusabira abana harimwo ibanga abantu batazi. Niyo ushaka kubahishurira ko harimwo ibanga. Narirya mwatubwiye ko namwe musanzwe muri abavyeyi. Harya muvuze ngo mufise abana bangahe? Abana bane. Namwe muhora mubasengera? Cane gose. Numva ko mufise inararibonye muza gusangiza abandi. None tubwire noneho, tugire ku muriri n'abariko baradukurikirana bamenye agaciro ko gusengera abana. Tubwire impamvu n'agaciro kavyo. Gusenga uko umuntu ubwiwe muri rusange ufise agaciro, kuko biduhesha amahoro mu mutima. Turazi ko Imana ihari, umuntu wese azi ko Imana ihari arazi ko hari ikintu agomba gukora mu gusenga. Na Yesu yaduhaye akarorero kavyo, yasenga kenshi gashoboka igihe yari hano mw'isi, kandi ngo ikintu cose camushikira, ibigeragezo vyose yahura navyo, yahimiriza abigishwa biwe kugira gute? Gusenga udasiba. Rero gusenga ni intwaro, gusenga ni nka terapi y'umuntu. Terapi sinzi ukuntu nakivuga mu Kirundi. Novuga ati ko ari imwe mu miti. Ni mu miti, ni mu miti turuhura, Iruhura umuntu. iruhura umuntu sans toutefois ko ibibazo vyaheze, ariko wasenze uvuga uti nabibwiye Imana, iravyumva kandi irabikemura vyose, umuntu akanezerwa, akagira amahoro yo mu mutima. Rero cane cane gusenga dusabira abana bacu, urumva ko ari ikintu c'agaciro gikomeye cane. Turahabwa akarorero tubona muri Bibiliya, habayeho abantu benshi bagiye basenga. Turabona akarorero kwitwa Hana. Hana yarasenze ubwa mbere asenga asaba umwana. Abantu benshi barazi iyo histoire. Rero amaze no kumuronka ntiyagarukira cane, yabandanije agira gute? Asenga. Dushobora kutabibona muri Bible ko tubisoma, ariko ngo igihe yamutanga nk'inkuka, donc akamutanga mu rusengero ngo azobe umukozi wayo. Kugira ngo yama amuherekeresha iki? Amasengesho. Abashobora gusoma ibitabo bisigura Bible ashobora kuzobisanga mu gitabo citwa Patriarche Prophète, abami n'abahanuzi, abakurambere n'abahanuzi. Murakoze. Rero ico gitabo kiravuga neza ukuntu uyu muvyeyi Hana ngo à chaque fois yagenda gutanga ishikano, kuko mu Bisirayeli uko umwaka utashe baja gutanga ibimazi. Donc nibaza ko hari nko gushimira Imana, baraje i Yerusalemu. Rero igihe cose ngo yagenda atwaye ikanzu yashoneye umuhungu wiwe. Urumva ngo iyo kanzu ukuntu yayishona, ngo iyo yaba ariko arateranya utunyuzi n'utundi, ngo yabiyerekeresha isengesho asengera umwana wiwe. Mushobora kwibaza uti yasenga iki? Vyagenda gute?
nibyo nashatse rero ngo turabira akarorero k'uyo muvyeyi isengesho yasenga asabira umwana wiwe ngo ntibwari ubutunzi kwari ukumererwa neza muri uriya mwanya yari yagiyemo ngo azobe umukozi w'Imana w'icamamare urazi ko ubu abantu basengera no mu vy'Imana hajemo ivyamamare azoba umukozi w'Imana akomeye akora ibitangaza oya sivyo yamusengera ahubwo mu gihe yamusengera yamusabira kubaha Imana baracaga icubahiro tuvuga ko ni vyiza cane none si ikibazo ahantu tuza tubona abavyeyi benshi hari aho nigeze no gusoma avuga heza yuko ngo nigako abavyeyi baza basabira abana babo kuba bamwe mu bakoreye Imana muri Bibiliya tubona urabona Pawulo vyitwa ko yapfuye akenya yapfuye ngo ata nshuti yapfuye ata amafaranga ngo giye abonana Nero ngo nta giceri bamubaza ngo tanga 2,000 kugira ngo bigombore ntiyari kubishobora ariko yarakora ibitangaza yarabwirije ubutumwa natwe kumenya ibya Yesu cyane tubikesha Pawulo umva vy'ukuri abavyeyi bose ngera abana nawe bibaze kuba ikirangirire mw'isi tuvuga ikintu gikomeye mw'isi c'agaciro abantu ni kuba nk'umukuru w'igihugu canke kuba urongoye ikigo gikomakomeye canke mpuzamakungu none ubona umwana wo mucagurira kuba Pawulo aho kumucagurira kuba igihangange mw'isi ubona vyoroheye abavyeyi gusengera abana ngo babe abantu bubaha Imana biroroheye abavyeyi ba kino gihe reka tuvuge kino gihe cane nari rya bikomeye abavyeyi ba kino gihe ntibitworoheye nanjye sinokwikuramo kuko ntawanyivyiza vyari bibi ko umwana atera imbere ariko hari ikiruta ikindi si bibi ko umwana atera imbere si bibi ko umwana wawe umubona yevuriwe mu buzima runaka ariko impamvu navuze ngo tugomba kubasabira ic'agaciro iyo umusabiye kubaha Imana iyo umusabiye guhesha agaciro abandi no kubabera umugisha burya ibyo byose uba wabishizemo abavyeyi turera turazi ko kurera bitoroshe abana bacu bahura n'intambamyi ahatandukanye tuzinduka tuja mu mirimo ya misi yose novuga ngo biranagoye no kwibuka rya sengesho ryo mu bwiherero uja gusabira abana bawe ugasanga ubwo buzima tubayemwo bugoye buriko buratwibagiza Imana buriko buratwibagiza guha abana bacu Imana ngo tubasabire tubasengere ivy'akamaro usanga ahanini twabasengeye kubaho neza muri musi ariko ikintu c'agaciro ngo umuvyeyi agomba gusabira umwana wiwe ni ukubaha Imana iyo umusabiye kubaha Imana uba umuhaye vyose ndumva bariko baradukurikirana kugira ngo bavyumve cane n'ibihe noneho umuntu vy'agaciro umuntu iyo ugiye gusenga uri umuvyeyi usabira umwana basobanure nk'ivyahe nkuko mwari mwabitubwiye ugiye gusenga usabira umwana si ikintu usenga mu gitondo ngo turagiye ngo mwana ngo turakuragije abana bacu ngo baheze uri presi oya umuvyeyi ikintu c'agaciro iyo ugiye kukirondera ugenda uvyiteguye uvuga uti iki kintu ndagiha umwanya kuko ni ic'agaciro rero impamvu navuze ngo ni ic'agaciro gifatira umwanya uje mu bwiherero umuvyeyi wese yagomba kumenya ko agomba kugira umwanya wo kuja mu bwiherero asenga asabira abana yaronse rega abana n'umugisha abana ngo ni impano y'agaciro twahawe kandi twibuke ko tuzoyibazwa rero uwo muntu nahawe nzobazwa ngomba kumurinda kuva ku kambere gushika ku kanyuma rero hatabaye isengesho ryo mu bwiherero ngo ndamusengere kubaha Imana n'ibindi byose namwigisha ntaco vyoba bimaze urumva ikintu ca mbere dusabwa kusengera abana bacu ni kubaha Imana ibindi ngo bizari inyongera cane bizari inyongera education yose nomuha duhora twigana ingene dushobora gufata abana bacu bageze mu donc mu yabaga iki twaravyize nk'abakurikirana ibiganiro ariko ivyo vyose bijya byose twize ntitwobigeraho tutabifatanije n'isengesho tugomba kuja ahantu twiherereye nkamenya ngo mbega ko mfise abana bane bose ntibahuje imico karagitere zabo si zimwe hari ukunda ibi n'uwundi agakunda birya hari uwanka ibi n'uwundi akanka birya rero igihe cose ndi umuvyeyi ngomba kumenya ko n'ivyo ari inshingano zanje zo kumenya uko abana banje bameze menye n'ivyo ntwara hehe muri rwa rwiherero rwanje ngomba kumusengera kuko hariho n'imico abana bacu bafise bataba baranadukuye ko boshaka bakuye ku gisokuru c'iwacu
inshuro nka zine inshuro nka zine urumva ko ni nyinshi. Dusubiye inyuma muri histoire y'abarundi, abarundi ba kera barakoresha ibintu by'ikinovuga basenga kiranga baraja mu bintu by'ibishimbo, ugasanga hariho umwana yagize ako ka heredite ka kera wewe udashobora gukosora, naho wokubita bitopfako, naho wohana bitopfako, naho wokwigisha bitopfako, bisaba iki? Gusenga. Rero niyo mpamvu umuvyeyi wese akunda abana yavyaye, yibuka ko afise inshingano yo kurera kandi azobazwa abo Imana yamuhaye, agomba kuja mu bwiherero akagira gute? Agasenga. Kandi ntiyiruhisha asenga ibi na biriya, asengere ko umwana we yubaha Imana, ahesha abandi agaciro n'ibindi byose biza. Urumva icya mbere ni kubaha Imana, icya kabiri ni guha agaciro abandi no kubahesha umugisha, kuko umwana wasengeye guha agaciro abandi azomenya kubana nabo bavukana, sibyo? Baba n'amahoro, abera umugisha abandi, abera umugisha abamuzengurutse, abeho yishimirwa n'abantu bavuga ati naka yarareze, kubera iki? Wamusengeye icy'agaciro, wamusabiye icy'agaciro cyo kubaho amenya ngo burya si jewe gusa, ibyo nkeneye ko abandi bangirira nanje ngomba kubigirira iki? Abandi. Burya umuntu abayeho gutyo, n'umuntu akuze abayeho gutyo, aba ari umuntu afise agaciro gakomeye muri sosiyete, arakunzwe. N'umwana ameze uko agize gute? Arakundwa. None birakora cyane. Impamvu tukibashije hari abantu umenga bagenda guseka atakwizera bafise umwana ntiyohinduka, aragoye nako ntagize namara, none wosenga kangahe kugira wumviko? Oya no kuri birakora. Imana yacu siba yaje irumva, iranakura mu kuboko kwayo, ntikuraba kugufi ngo kunanirwe gukiza, ngo n'amatwi yayo ntaraziba ngo nanirwe kumva. Dupfa kugenda twizeye. Iyo wizeye Imana ukizera ko ihari, ko ikora ibitangaza, ko ishoboye guhindura ibyo byakunaniye, irahindura iki? Irahindura umwana wawe. Ariko hari akandi kantu dusabwa, nubwo tubagira mu bwiherero, turasabwa kuba nk'icitegererezo. Nimba ashaka ko umwana wanje yubaha Imana, nintangure nanje ndayubaha. Kuko ninja gusenga sengera umwana wanje ngo umwana wanje ndamusengeye ngo yubahe Imana, nanje ntigera ndayubaha. Abana benshi bakurikiza ibyo dukora. Haro nabonye ko n'akarorero k'umuvyeyi ku mugabo, ko babanye mu rugo, umuvyeyi umugore n'umuvyeyi w'umupapa, ngo navyo ngo birakora. Urumva bisaba yuko nubwo dusengera abana bacu tubicitegererezo, banze nkizwe, banze mbumukirisu, hama nongere nsabire babana banje gukizwa. Kuko ninakizwa jewe ninabo mukirisu, nzoba mbone ibyo abana banje bakwiye guhinduka. Abo bana banje rero nibabona hari ibyo ntakora, bizobatera isoni nabo kugira ngo abo bana banje nibaza mu cumba bagasanga ndi mu bwiherero nsenga, bazomenya ati burya ya mana ya mama irakora, reka nanje nje kuyisenga. Hari n'igihe rega azoza kumbutura umutwaro ati mama asengera kuri iki, kubera iki? Yabonye ko uri umuntu asenga. Ariko aho bitazokora ni igihe nzoja kubasengera nta kwizera mfise, ndabivuze kubera numvise ikiganiro ciye nja kubikora, nanje ntasavye kwanza guhinduka. Ubanza kwisengera ugasengera n'umwana wawe. None kenshi tuza tubona abavyeyi bameze bagasengera kugira babone abana, ariko bamaze kubabona bikanka ko basengera, ugasanga bavyibagiye. Baravyibagira kenshi, ariko bagiye kuvyara murambona sindajayo, sindi umuganga vyaza, ariko benshi baratanga amasezerano menshi, ariko ni gake bayashitsa. Sizi impamvu ngira ni satani abibizamu, ariko nashaka kubabaza, mbega pratiquement ushize mu bikorwa kugira n'abavyeyi bariko baradukurikirana bavyumve neza, ubikora gute? Watubwiye ngo uritegereza imico y'abana, ubigenza gute kugira ngo pratiquement mu buryo bushizwe mu bikorwa ingene wosengera abana bawe? Kurera ni ikintu gitoroshe cyane, ariko by'ukuri je ndabikunda kuko ijambo ry'Imana riratwereka cyane yuko abavyeyi b'abamama
aribo bahagarariye nk'Imana ku isi kuko umuvyeyi w'umumama akiranutse abaye mwiza n'isi yose yomererwa neza kuko icambere coco amenya gutunga urugo rwiwe amenya ibibakwiriye n'ibitabakwiriye rero mugabo ngo arasabwa nk'uko tubibonye kuba example pratiquement rero ukuntu nkwiye kubikora twakivuze ko ari ukubanza jewe ngahinduka ntabica Imana ishaka ico nshaka ko abana banje baba nimbanze mbe co jewe sivyo hama ninitaho abandi kuko nzobasengera kwitaho abandi nabo bizoborohera kuko nivyo bazoba bambonako rero uko nobikora ni gute twabivuze kubanza nkaraba abana banje mbega bafise imico yayo bameze gute nivyo rero ntibishobokera ya mibereho dufise y'umunsi biragoye ko dushobora kubibona ku bana bacu rero uko nobikora uko nohanurira abandi bamama kubikora ufata umwanya niyo woba umunsi umwe mu ndwi canke mu kwezi ukabikora na kabiri ufata umwanya wo kuguma muhira wicare wige imico y'abana bawe kuko ntitwirirwana iyo kw'ishure tubarungika hariyo bakurayo urumva wiga akantu ku kandi k'abana bawe numara kukamenya umenye uti uyu ni uwa mbere afise faiblesse niyo nzotwara mu bwiherero uyu ni uwa kabiri afise faiblesse niyo nzotwara mu bwiherero uko tugiye tubamenya uko tubazi n'umugabo w'iwanje canke umugore w'iwawe uramuzi faiblesse ziwe urazizi bakubwiye ngo musengere ku kintu runaka urafise ivyo wosengera ukeneye ko bimuvako kubera iki muzinanye n'abana bacu rero dusabwa kubamenya hana kubaterera hariya ngo tubahaye abakozi baturabira oya ntibabariye bambaye ni vyiza ariko n'imico yabo irasabwa ko tuyiraba tukaraba aho bitagenda neza ivyo tudashoboye gukosoza imvugo yacu n'inkoni zacu tubikosoza isengesho urumva rero ntitubasabira ivyo Imana izobibaha kandi twumvise ko ari ukubanza tukabica mutwebwe murakoze cyane ndumva ko abariko baradukurikirana ni ikiganiro twebwe turabira hamwe ko abavyeyi basabwa kugira uruhara cyane bagasengera abana babo cyane kugira ngo bashobore no kugira ngo bazohinduke kandi yatumenyesheje yuko bikora iyo ufashe akanya ugasengera abana birakora kandi biragira n'akamaro ariko abantu babanje no guhinduka none kuko tugomba no kurangiza nirihe ijambo nyamukuru nirihe nama wosigira abavyeyi badakoramwe n'ico gikorwa cyo gusenga kuko ndabona benshi ntibabikora kuko dufise abana benshi urabona turi muri generation benshi bita Z kandi Z ni alphabet ya nyuma igize amaretre canke indome none ko bose babona ko tugeze mu gihe ca nyuma indero y'abana yatitutse hari n'ibigasamaza byinshi ako gahinda ko gushaka gusabira abana mbega abavyeyi ko kumenga benshi ntibagafise ubagiriye nayo kugira ngo biremwe ku gahinda n'uwo mubabaro wo kuzabama baja mu bwiherero basengera abana babo impanuro nobaha niyo nyene yo gusenga cane ko ibihe turimo nta muvyeyi yifuza ko umwana we yoba mubi ariko uno munsi uba wareze ariko ugasanga umwana wawe ari kuri réseaux sociaux mu bintu bidatunganye kandi ivyo ntiwigeze ubimureresha kubera iki habuzeho abana benshi muri iki gihe barabuze ikibaraba barabuze controle y'abavyeyi babo arabona igeze kubona ntaguciriye mu ijambo ko awimwa yaratwaye umwana kari na Nedmi agatwaye muri creche mbega nubwo bifatira zenza mbona umenga ni ikibazo gikomeye abantu nta mwanya bafise none bo bigenza gute kugira ngo barondera ku kanya ni bimwe nababwira yuko ikintu cyose c'agaciro uracitangira abana bacu ni impano y'agaciro dufise tugomba kwitangira kurusha uko twitangira kurondera amafaranga kuko na Bibiliya iravuga ngo umwana w'ubwenge anezereza se ikigaba kikababaza nyina burya nta kintu gitera agahinda muri ino si nko kuba ufise umwana w'ikigaba nko kuba ufise umwana afise indero mbi nko kuba ufise umwana adafatika abantu bose bavuga ngo urya muntu ntiyarezwe ariko iyo ufise umwana afise indero rundu nawe biguhesha ishema uratambuka ukumva uri fier kumva uryohewe abantu bakubwira ati wareze neza mugabo no wo kubaza ngo formule ni ya hari igihe kenshi utabimenya sivyo
ariko ahanini ikintu novuga ngo twokoresha cane ni uguhinduka twebwe ubwacu hama tugahindura abana bacu ibyo tudashoboye kubahindurako tubitware mu bwiherero kuko nk'ubu nk'akarorero umwana wanje ashobora kuba ari umuyabaga ageze mu gukunda umupira ari umuhungu urumva karya kantu ko gukunda umupira eske wibaza singiye kugahinduka koko sindiko ndawukina ntiyandabiye mugabo nivyo abona muri generation Z uriko uravuga urumva ukavuga ati jewe ewana ntakinye umupira n'amashuri ndayahera sivyo ariko ugasanga uko wabonye wa mupira wamutwaye kurusha ibindi vyose ukavuga uti jewe ndabitwaye wiherero hahandi hari Imana itananirwa ugiye kuyibibwira wisanga wa mwana wawe ariko arakubwira ati numva nagikunze umupira nabihevye ugafuka mu gashima Imana kumbe za nkomezi zimukura muri ivyo bintu nizo zigenda Imana ifise inkomezi zikomeye mu gihe cose ukoze ibintu ufise bonne foi usenze ufise bonne foi ukizera ati Imana yanje irashoboye aho je ntashoboye ndabikunze ngomba kubikora biragukorera rero ikintu tugomba kwitaho nk'abavyeyi ni ukongera tukarondera ku kanya kwita ku bana bacu tugafata umwanya niwo woba umunsi canke igice c'umunsi ucirana n'abana bawe babaza uko biriwe baze uko bimeze menya uti mbega ko ntashe abana banje bariye banyoye ivyo ntituvyiteho gusa ahubwo mubaze nuko yiriwe kw'ishure ibibazo yahuye navyo nibaza ko tuzogira n'umwanya wo kwiga ingene twoganiriza abana bacu tutirwana tuzobitegura mu kindi cigisho kugira ngo abavyeyi nabo bamenye ni hehe nohera nganiriza umwana wanje kugira ngo menye ivyo bintu bimubakiye ndabitware mu bwiherero ivyo nashoboye gukosora. Murakoze, reka dushimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana twariko turababwira cane cane ubwo yadutegura icigisho kitubwira neza ko nirihe sengesho uhora usengera usabira abana bawe. Rero twumvise yuko gusenga ari vyiza cane cane abavyeyi babanze bisengere bahinduke babone nuko bashobora gusengera abana babo kugira nabo bahinduke bagire imico myiza. Twumvise kandi yuko ikintu ca mbere nyamukuru usengera umwana wawe si kuronka ivya mirenge kuko ivyo ni vya kabiri, ahubwo gusa musengere ngo yubahe Imana kuko Imana niyo izomuha n'ibisigaye vyose. Reka tubashimire dushimira n'umutumire wacu ngira tubahamagaye ikindi gihe muzoza. Nuko murakoze mwebwe mwese naho ubutaha Imana ibahezagire.